cyane iyo nyambaro gashana wayibwiwe nande cyane ubu rero waruzi yuko ntaza kumenya ko wambara impuzu zitakubereye shana uva muhira wambaye impuzu zigukwiye kubera untinya jewe ndi nyoko wawe ushitse muri quartier ugaca uhindura nyambo zijana mwibegi nyambo zishira mu isakoshi nyambo waravye ahantu uzideporeza ukazihita naho uzambaye sindavyumva shana ivyo bintu ubibwirwa nande canke wabikuye heje ko atariko nambara je ubu ndashaka kubimbarira ubu bigira bihinduke reka telefone so wawe birafasha indi ntumbero so gitega umugwa mukuru wa politike nibaza ko biba binezere cyane kubona nk'umukuru w'igihugu yenico umukuru w'igihugu avuka mu ntara yanyu mu komine yanyu biba birabanezera cyane yo turanezerwa cyane nyene kuko turavuga tuti intara yacu Imana yarayihezagiye ntituvuze ko n'izindi tazihezagiye ariko mugurumva harimo akarusho ego byiza byose byanyu bikoreye ku banyu biba bimeze neza cyane urazoraba no muri tufate nko muri Eklezia Gatolika iyo hariho umutumba uvuka ko ababikira n'abapatiri usanga uwo mutumba umenga urahezagiye mu yindi mitumba yose natwe rero kubona nyenicubahiro ego umukuru w'igihugu cyacu Imana yaramudutoranirije akaba avuka muri komine Giheta intara ya Gitega yo niyirambire nyakuba ukora gahezagirwa n'Imana Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umukinyi wa Ninde. Ni mufasoni. Niko nabivuga. Ndakora mukinyi. Baramukije nawe. Meze neza. Kuri turashima Imana ko yatubamukije amahoro. Akazina kanyu mutwara. Akazina abavyeyi bamese Nikoro bagenza ansira. Urabona kera abavyeyi hagize ikintu mu muryango cyangwa mu kibano kiba kitameze neza umwana avutse baca bakimwitirira rero benshi bahora batangazwa n'iryo zina bakambaza ngo none ngo iryo zina niko rubagenza ngo tugenzwa n'uruki canke bigenzwa n'uruki ciwo ukubera Imana nayimenye cyane babwira nti ngenzwa n'urukundo busanzwe kijijwe Ego ndakijijwe n'ukuri narakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza kuri ego kuva mu mwaka wa 2006 cyangwa 2005 nibaza ko ari umwaka wo kwinjira gukina ibijyanye n'amareresi bya Ninde ufise imyaka ingahe watanguye ryari icyo gihe nari mfise imyaka 31 icyo gihe muri 2006 2006 uno munsi mfise imyaka 51 ufise abana banga mfise abana bane mugabo bari batanu umwe ntiyabayeho gusa yarabayeho yapfuye afise imyaka 12 urakujije ndakujije n'ukuri ndafise abana bane cyafite n'abuzukuru 8 Umukuru urumva ko ari umugisha yego yanyumenga ntimuvyerekana ko mukuze cyane eka sinzi nk'abambona mugabo jewe ndiko ndiraba ndabona ko nkuze hari igihe bahora baguhereza nka role yo kwishima cyangwa kumirwa uzi ubikora gute muri rusange bijya bivanye n'igikino ingene kiba cubatse bampaye ibyo gushavura n'ukuri ndashavura kweri hamwe nawe uri kurandorera ubona ko nashavuye kumbe bya bintu byagiyemwo byabaye koko by'ukuri hamwe mbere no kurirandira hanyuma rero ari ibyo kunezerwa naho banezeye hose bituma bimeze neza kuri hari ikintu cigeze kukugora ugitangura gukina ivyo bijanye n'amareresi bya Ninde cyatanguye kungora jewe naragiyemo ari bwa mbere nta shuri by'ukwigisha byari bihari ariko kino kintu ndakivuga ko cigeze kungora ikintu je nabona umenga kizongora
ariho nshinjira naribaza nti none ga yemwe naho nogirirwa amahirwe nkazobamwo ko hari abantu benshi usanga baguma bavuga ngo dukeneye ibikino bishasha none tuzokwama twose bishasha ko isi yose twama dukina bishasha nkayiba nkibaza ko tuzohava tubibura akazi gace gahera hanyuma ico kintu nguma ndaciyumvira ariko muri iyo myaka yose maze je ndatangara mbere ni nk'igitangaza kuri jewe nguma vyaje tugiye nko gukompoza ego nkaza mbona haraje iciyumviro ubundi akazana iciyumviro twese tugaca tumva ivyiyumviro biraje tukavyubaka tukaza tubona ikiganiro turakirose kandi kimeze neza ego gutyo rero nkaca nsanga byose ni ubugombe bw'Imana kuko byose ni Imana. Ari nk'abantu bamaze igihe kirekire babona imikeye kandi tuba tutazi tubabona ku mateleviziyo ku mboneshakure bagatinya Nukuri ageze byatugoye mu bantu nakarikana narabonye ko Ninde mu ikindi gihe kirekire yaba kuri radio no kuri televiziyo cyane yo kuri televiziyo niyo dukina umwanya munini kuko turashobora nko kuyikina nk'iminsi 3 byagoranye ikirere cyagenze nabi kubera imvura n'iminsi no tugashobora yo mu radio irapfuma bukebuke kuko tuba turi uruhande rumwe dutekanye iyo ni ya soleil tuba twavuye mu migwi ibiri hariho umugwi ukorera muri zone Kabanga arico cicaro catanguye umugwi wa Ninde hakabaho n'umugwi ugira kabiri ukorera muri zone Giheta ariko mugabo twese dukorera muri zone imwe Intara kandi dukorera mu ntara imwe abariyo yitwa Gitega Umukuru wa politike nibaza ko biba binezereye cyane kubona nk'umukuru w'igihugu nico umukuru w'igihugu avuka mu ntara yanyu mu komine yanyu birabanezereye cyane yo turanezerwa cyane nyene kuko turavuga tuti intara yacu Imana yarayihezagiye ntituvuze ko n'izindi tazihezagiye ariko mugurumva harimwo akarusho ego byiza byose byanyu bikorerwa iwanyu biba bimeze neza cyane urazoraba no muri tufate nko muri Eklezia Gatolika iyo hariho umutumba uvuka ko ababikira n'abapatiri usanga uwo mutumba umenga urahezagiye mu yindi mitumba yose natwe rero kubona nyenicubahiro ego umukuru w'igihugu cyacu Imana yaramudutoranirije akaba avuka muri komine Giheta Intara ya Gitega yo niyirambire nyakuba ukora agahezagirwa n'Imana washitse Bujumbura se ubwa mbere ushitse warukumbuye iki warukumbuye Bujumbura ikintu nari nkumbuye caho ca mbere amazi yaho araryoshe kuyiyoga ico ni cambere egome hanyuma kandi n'ibifungurwa vyaho oya nukuri ntiwidoga kuri mw'abantu ntiwidoga nukuri ushatse akanyobwa gakanye barakakuronderera ushatse agashushe mwayene bakakakuronderera urumva ko mugerageza kunezereza abantu n'abashitsi baje nico kintu so hari projet mwakoze ni filme mwakoreye ruguru mwakoranye n'umukobwa araho baramubonye n'undi n'abasore bangahe Frank Jasoka turabona n'abandi iyo filme byaroroshe umwana wo mu gisagara gukina n'umwana abakinyi ba Ninde baruguru bamaze mu gihe kirekire cyane kubisanzwe ego twovuga tuti ko byaroroshe mugabo handi naho
gace usanga biragoye kuko urabona nka mu nk'inyambaro tuvuge z'abantu bo mu gisagara iyo bashitse iwacu ruguru abaho ba ruguru bararaba ngo kweye n'akajya kaci cyane gutyo rero gace usanga ni ibintu umenga ntibyoroshe canke nka twebwe tuba turiko turakorana ico gikino bakibaza bati tigira ngo nabo bazohava bambara nk'uko nyene ariko siko biba biri umuntu wese ukwaba mu mutima arongowe aguma uko nyene ego turagize cyane hariho kuvuga ati tugiye gushagura bakaza kwikina abagore afise umutima cyangwa umutima mwiza ikintu n'umugore ariko arumirwa n'umwana avuye mu sitaje umwanya muto yego cyane iyo nyambaro gashanta wayibwiwe nande cyane ubu rero waruzi yuko ntaza kumenya ko wambara impuzu zitakubereye shana uva muhira wambaye impuzu zikukwiye kubera untinya jewe ndi nyoko wawe ushitse muri quartier ugaca uhindura nyambo zijana mwibegi nyambo zishira mu isakoshi nyambo waravye ahantu uzideporeza ukazihita naho zambaye sindavyumva shana ivyo bintu ubibwirwa nande canke wabikuye heje ko atariko nambara je ubu ndashaka kubimbarira ubu bigira bihinduke reka telefone so wawe birafasha indi ntumbero so abakunzi b'ikiganiro open mic twabashitse kubazanira umukinyi wa Ninde abikora neza cyane tumwifuze kuramba twongera kandi tunafata n'akanya cyangwa umunota twibuka iwacu yagiye tutanka Adrienne ariko naba twifuza kuramba kuko biratunezera cyane iyo tubonye karuguru kacu byayo n'iteke zanzu zacu bya bintu byacu tuba tubikunda cyane so ndagushimire cyane yego namwe turabashimiye murakoze namwe murakoze Imana ibaheze mugira urugendo rwiza yego Nukuri namwe Kristo abanena yo murakoze cyane muturungikanye ikintu gikomeye namwe kandi azabane nanyu kandi yongera abaganze mu bikorwa bya misi yose hariho n'ibindi bacavuga ngo muze muronke uri kurahezagiwe abantu bagomba bagira urugo muze muronke n'imbeba kumva imbeba ziza ahantu hari ibintu imbeba yaje wanje ntayihari nka twebwe ruguru inzu itagira mwirya nta mbeba zihaza imbeba rero je harumye numva mubona zitazi kubisanzwe no mu gisagara sinzi ko bivana n'inyubako mwubaka mugaheba mukagerageza kuzibira hamwe atambe bagirira nkahiyica ndaza iyo zaza bihari ariko muri stock ahantu mubika bijya bintu muba mwasumye urazoraba ndibaza nzoburayo n'imi ziba zaje mugatavye ufise nizikugendera nanje ndifuje ko zizogendera ari nyinshi